Ndahaye umwe mwese muriko muratwumviriza ndabakaze kuri ano makuru ya mbere yo muri nojoro mukamwe yashikizwa na Virginie Rupia fatikanije na Nadia Shimirimana muhinga bw'ivyuma bikuru biyagize. Umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye watunganije kuva kuri wa gatatu amasengesho y'iminsi 4 yo gushimira Imana mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 3 irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu. Inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Daniel Jaze Ndabirabe yakoranye kuri wa gatatu kugira ngo yige yongere yemeze impinyanyuro zarungitswe n'inama nkenguzamateka kubijanye n'amahera leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 muri izo mpinyanyuro zimwe zemejwe zinazo zirasubizwa inyuma muraza kuvyumva muri ano makuru. Abarundi ngo bari bakwiye Abarundi bo hanze ngo kumvirizwa ngo uko bashobora gutanga ivyiyumviro byotuma imbono y'umukuru w'igihugu yuko Burundi azoba ari igihugu gitunze mu mwaka wa 2060 ishika kwihangiro. Ivyo rero bikuru bigize ano makuru mu kanya gatoya ni nkuri imwe ukwayo. Ndase kwifuriza ijoro ryiza kaze kandi kuri ano makuru nkuko mwari muheje kuvyumva mu ngurunguru umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatunganije kuva kuri wa gatatu amasengesho y'iminsi 4 yo gushimira Imana mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 3 irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu. Ayo masengesho hakaba rero yabereye kuri Paroisse Maramvya ni muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Inkuka y'imisa ikaba yaherejwe n'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Bashimiye ubusa. Ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Epimake Bamboneyeho. L'archevêque de l'archidiocèse de Bujumbura Gervais Bashimiye ubusa dans son homélie sur la parole de Dieu. Muradutunga ijwi twasabye siryo ryaje tweko turabwira ko umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye watunganije kuva kuri wa gatatu amasengesho y'iminsi 4 yo gushimira Imana mu ntumbero guhimbaza isabukuru y'imyaka 3 irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu. Ayo masengesho akaba yabereye kuri Paroisse Maramvya ni muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Inkuka y'imisa ikaba rero yaherejwe n'umwungere mukuru wa diocese ya Bujumbura Gervais Bashimiye ubusa. Ino nkuru tubaze mugenzi wacu Epimake Bamboneyeho. Musiguro y'ijambo ry'Imana ryavuye mu nkuru nziza ya Matayo ikigabane ca 6 umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Bashimiye ubusa akaba yahamagariye abaraho kubandanya bakora imigirwa myiza nko gutanga amashikanwa no gufasha boro nkuko yabandanije abimenyesha ivyo ngo ntivyokorwa kugira ngo abantu biyerekane mu maso y'abantu ngo ahubwo bo bikora kugira banwane n'Imana. Yifurije kandi isabukuru nziza umukuru w'igihugu aho yaboneyeho akaryo ko gukebura abarongoye abandi ko mu masengesho bagiyemwo bofata akanya ko kwirimbura kugira ngo Imana bashize imbere ibafashe kurongora igihugu neza mu gukunda no mu gutunganiza neza abo barongoye. Mwumenya ko iyo nkuka ya misa yari yitabwe na bamwe mu barongoye igihugu nk'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza n'abagize inama nshikiranganji hamwe n'uwahoze arongoye igihugu Sylvestre Ntibantunganya. Imaramvya muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Epimake Bamboneyeho ku bwa radio Nderagakura. Epimake Bamboneyeho urakenuye amasengesho nyezina ari akaba yaciye abandaniriza inyuma y'umutaga ku kibuga c'umupira w'amaguru co mu Maramvya. Ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Aloyize Ndayisaba. Ayo masengesho yo gushimira Imana ku myaka 3 irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye Uburundi yatangujwe na defile ndende yarirongowe n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe ndetse n'izindi ndongozi hamwe n'abene gihugu bavuye mu makomine yose agize intara ya Bujumbura. Mu nyigisho rero zatanzwe na Pastor Denise Nkurunziza umutambukanyi w'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yasavye abarundi bose gufata
mu mugongo no gushigikira umukuru w'igihugu kugira ngo Uburundi butere imbere. Mose wacu ntiyaduza amaboko abari hirya no hino bazonesha mutazi n'ukuntu biriko biragenda. Inkoni y'Imana afise akayiduza tuzobabanesha, ariko tumenye ngo ashobora kuruha. Tumufata amaboko, umwe wese aherereye aduze, amuduze. Bamwe baturuka ibubamfu baduze, abandi baturuka iburyo baduze. Twese dutahurire hamwe ukuntu gukorera hamwe ari byo bizoduha intsinzi. Tugire umutima umwe. Haleluya. Duhuze umutima n'inama. Nayo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ntahe yashinze yagarutse ku bitari bike vyiza Imana yakoreye Uburundi muri iyi myaka 3 iheze arongoye Uburundi, agashima ko mbere Uburundi bwizewe mu kurongora inzego zitandukanye ku rwego mpuzamakungu. Imyaka 3 irumanye mfise ubutumwa butatu nahawe n'amakungu bwongereza ku butumwa bwo mu Burundi. Ivyo no vyikorera atarimwe mu bintwaje. Ibindi bitatu nasanze Uburundi butwara ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, nsanga Uburundi nibwo butwara isentare nkuru y'iryo shirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, ncasanga Uburundi nibwo butwara inama nshingamateka y'ishirahamwe ry'ubuseruko. Inzego zitatu z'iryo shirahamwe zikaba zitwagwa n'Uburundi. Duyimbaje iyi sabukuru igira gatatu abarundi bose bahimbawe, kiretse abacuditse na ya shetani atakindi rota atari ukubona abana b'abantu bidodombera Imana kubera umwina w'ivyiza. Muri iyi myaka 3 Imana ntiyahengeshanije kunyibira akabanga nico twokora, ndetse ikanyugururira inzira y'ingene dushika kuca umwana w'umuntu atari yiteze. Kubera ivyo vyose ndababwira nti nimureme, naho tukiri ku rugendo imbere ni heza cane kuko turi kumwe n'Imana. Ico nobasaba gusa ni ukudasubiza ibirenge inyuma ngo dusubire mu bibi twavuyemwo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarangije intahe yiwe asaba abarundi bose kubaha Imana kuko ngo ahari abakundanye Imana abariho ivyagiye. Bavukanyi, reka ndangize iyi ntahe y'imyaka 3 maze Imana ibaciye ko mukunterera iteka ryo kubarongora. Ndabasaba kandi ingendo twofata nshasha. Sindabasaba vyinshi. Icambere dushire Imana imbere by'ukuri. Imana ntibangikanywa kandi Imana yacu ni Imana ipfuha mbere yibi ikazishavu yotumara twese. Ushize Imana imbere urarema, ntiwama mu myidodombo. Ushize Imana imbere ugira urukundo, ugendera ubutungane. None ndabasavye bavukanye, cishikare kuguma mu rukundo, tuje mu makanda y'umukama kuko niwe yadukunze akaduha karorero, adukunda atiziganya. Ivyo nimwabikora nta gisivya, Imana izoca isasira kuko hari abakundana niho usanga Imana ivyagiye. Bamenyesha rero ko ibirori vyo kugurura icese amasengesho yo gushimira Imana ku myaka 3 umukuru w'igihugu amaze arongoye Uburundi yarangiye mu kanyamuneza ntangere. Aloyizi Ndayisaba, tukaba tugukengurukiye inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Daniel Geraze Ndabirabe yakoranye kuri wa gatatu kugira yige yongere yemeze impinyanyuro zarungitswe n'inama nkenguzamateka ku bijanye n'amahera leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024. Muri izo mpinyanyuro zimwe zemejwe ziri nazo zirasubizwa inyuma. Kuri izo zasubijwe inyuma zikaba zijanye rero n'uburyo bwadugijwe mu bisata bimwe aho nyanzwe ingingo ya 42 igenga ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Amakuru twabateguriye arabandanya, abarundi ngo hanze ngo kumbirizwa kuko ngo bashobora gutanga ivyiyumviro vyotuma imbono y'umukuru w'igihugu yuko Burundi buzoba ari igihugu gitunze mu gushika mu mwaka wa 2060 ishika ku hangiro. Ivyo bikaba byashikijwe kuri wa gatatu n'umukuru w'ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire Oricom Gabriel Rufyiri mu kiganiro hayo amenyesha makuru, akavuga ko atari vyiza kwisunga imvo za politike mu kwakira ivyiyumviro bishikirizwa.
itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka turimo mu mwaka wa 2023 nari nagiye muri Amerika muri leta yitwa Indiana ndagirana inama n'abarundi batari bake. Iyo nama yabaye tuvuye muri ya forum sur le développement deuxième édition, ya nama idasanzwe ijanywe n'iterambere ry'u Burundi. Iyi nama rero twagize iba ari yabaye imbere canke ari yabaye nyuma, izi zibiri zose twarakurikiranye. Urabona neza yuko hamwe ibintu byavugiwemwo bigiye mu ngiro ntaco buza ko Burundi bushobora gushika kwihangiro bwihaye, cyane cyane indoto umukuru w'igihugu yihaye y'ingene Burundi bwa bumeze mu myaka 17 igihugu kiriko kiraja mu iterambere, no mu myaka 40 hafi igihugu giteye imbere. Mugabo kugira ngo bishoboke hari ibintu byinshi bikorwa. Mu byokorwa rero uruhara rw'abarundi baba mu mahanga ni ntangere, kuko bo bafise experience y'ibintu byinshi. Mu iyo nama rero twagize muri Amerika itariki 14 z'ukwezi wa gatanu mwaka 2023 baravuze ibintu bitari bike. Basabye yuko abarundi baba mu mahanga leta yobumviriza bimwe bidasanzwe, ikabaha ikibanza gikwiye kugira ngo nabo baterere umuganda wabo, kandi mu kubikora bakabikora bataravye ibi bintu by'imigambwe. Hariho ibintu bikunda kuba aho usanga ibi bintu by'imigambwe bikunda kuja imbere cyane. Muganda babwiye ko mu bintu by'iterambere, mu bintu by'ubutunzi, ibintu by'imigambwe na politike bikwiye kuva mu byumviro byacu tugashira imbere ibintu by'ubuhinga. Nibyo bintu bishobora gutuma dushika kure, kuko iterambere riraba umurundi wese. Isaha imwe y'ijoro irenze ku minota 41 hano muri studio turanya n'amakuru twabateguriye. Wa gatatu niho hasozegwa uruganda rw'iminsi 3 rwatunganijwe n'ikigo Caride gikora ubushakashatsi mu by'iterambere mu karere k'ibiyaga binini. Rukaba rero rwarugo guhanahana ivyumviro kubijanye no guhinyanyura ivyigwa byigishwa mu gisata cyo kumenyesha amakuru mu makaminuza 3 ariyo kaminuza y'u Burundi, kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika hamwe na kaminuza yitiriwe umuco y'Ubujumbura. Urongoye ico kigo Mureha François Xavier akavuga ko kimwe mu byo basanze bikwiye guhinyanyurwa harimo ikijanye n'akarangamutima kajanye no kumenyesha amakuru. Twasanze rero icambere ari uko hariho abamenyesha amakuru bashasha bari ku kivi badafise ubuhinga bukwiye, kuvuga batigishijwe, bataciye no muri ayo makaminuza, batamenyereye uwo mwuga. Ico ni cambere. Ca kabiri nuko hariho ico twokwita karangamutima k'abamenyesha amakuru basanze gakwiye guhinyanyurwa, kuko amakuru ni ikintu muri bimwe byubaka iterambere, byubaka ubumwe, byubaka imibano myiza mu gihugu. Kuvuga ko ari akarangamutima gakwiye kuranga abamenyesha amakuru kugira ngo babe abantu bavuga ibintu, batanga inkuru zuba. Kigira gatatu nuko basanze hariho ibisata abamenyesha amakuru badafitiye ubumenyi bukwiye canke ubuhinga bukwiye kugira ngo babivuge neza. Hariho nk'ivyerekeye ubutunzi, hari nk'ivyerekeye sport, kwinonora imitsi, hari ivyerekeye amakori, hari ivyerekeye gateka k'abakenyezi. Ivyo byose birakeneye abamenyesha amakuru babinonosoye canke bavyigishijwe kugira ngo babivuge bafise ibyangombwa bikwiye kugira ngo bifashe mu guteza imbere igihugu. Hariho ubuhinga bwa none buriko buraza, ubuhinga ngurukana bumenyi, ama equipment mashasha ariko araza afasha mu gutegura amakuru. Ugasanga rero abamenyesha amakuru bashasha ntibabizi. Ivyo navyo bikwiye kwigishwa mu makaminuza. Cari kidukoranije kuva kuwa mbere no kuraba ingene ivyigwa bitangwa mu makaminuza bikwiye guhinyanyurwa kugira ngo bije ku gihe, kugira ngo abanyeshuri bazovyiga basohotse bagiye ku murimo babe abamenyesha amakuru bafite ibyangombwa bikwiye, bafise ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gukora ico gikorwa neza. Je no guhinyanyura ivyo vyigwa, gutanga ivyiyumviro kugira ngo ivyo vyigwa bitangwa muri aya makaminuza 3 y'ivyigwa bihinguwe neza, biri ku gihe, bikwije ivyangombwa kugira ngo abamenyesha amakuru bazosohoka muri aya makaminuza bazobe ari bakwije ivyangombwa kandi bafise ibintu biri. Ivyigwa vyari bisanzwe bitunganywa ntivyari bibi cane, ariko ibintu iyo bigenze neza bigenda birahinyanyuka kandi bikagenda biraja ku gihe. Murabona ko ubuhinga bwa none bunyaruka buhinduka. Hanyuma muri iki gihe bita ca mondialisation hariho ubuhinga bukwiye kurahugwa mu bindi bihugu. Tukiri mu gisata c'indero ngo cifashe neza mu ntara ya Mwaro bimenyeshwa na buramatari w'iyo ntara Colonel Gasanzwe Gaspari
akavuga ko iyo ingorane zibonekeje imvukira z'iyo ntara zifashanya mu kuzitorera umuti uko gukorana neza rero n'imvukira ngo bikaba byatumye ata mwana yatoye ikibazo ca leta cyo kuja muri kaminuza ari ntawe nikora atabandanya kwiga ngo kuko baca bumvikana uko bamurihira. Byerekeye indero urazi ko indero noneho hariyo ntango y'ubuzima bw'igihugu hajya ahantu abantu batize n'ingorane ari mu ntara y'amwaro rero iby'uburezi bimeze neza amashuri ariho kandi intebe ziriho haraba agakosa gatoyi muri komine Ndava aho ishuri imwe bayihaye isoko ikora intebe hanyuma ntiyazikora mu gihe byarateye amatati turiko turabikurikirana ariko rero naho rero izo ntebe zitabonetse abantu bicara hasi ko arubwira bahindurira intebe ahandi hoho mu ntara ya Mwaro kubw'indero gifashe neza gusa hari igihe bishika ugasanga harabahevye amashure kubera iki cyane kindi ugahura harabahevye amashure kubera ubukene kumbe harabahevye amashure kubera ba motari babana nabi abatwara amamoto ngo barahenze abana b'abakobwa ngo nzogutwara rakuje ishure ariko nabo tubamiza ko akajisho tubabarira tuti turekera abana biyi udufashe mu makosa nkayo turamuhana ntavye amavyirade kuneye ko ndavuga ibijanye n'indero ari amashuri usanga afise ibirasi bitarimo agasima birasi biguruka ariko kenshi turaronka abadufasha bakabisa karacaye bakaduha agasima tukashiraho isima aho hasi mu ntara ya Mwaro kandi imvukira za Mwaro zaragiye hamwe kwikomine ku mutumba bagafasha mu bintu bijanye no gutegura zikonku national bagatanga amahera bakatanga ibibazo vyagiye birabazwa bagafasha abanyeshuri kugira bamenye hanyuma none turafise university ngaho Mwaro iyo university y'Imwaro nayo igeze ku rugero rwiza cyane uko iri mu university za mbere zatangwe mu Burundi zigenga iki naco ntoreka kuvuga nuko nk'abana bandaho nikora twaragiye inama n'imvukira z'Imwaro nta mwana siba kuja kwiga ku university ngo nuko atagira amahirwe kuja ku university yarose amanota meza mu ishuri duca tubarihira kwisaba pare ukara nk'umwana umwe babicaye batatu ari nabere bane kugira bige kuri university y'Imwaro nyene irafise siege y'Imwaro irafise n'ahandi Bujumbura kuri Avenue de la Miti ubwo turiko turagerageza tureko atamwana numwe avuka Imwaro yotora ikibazo canke yo ari incabwenge ngo arihe kuja kwiga kubera avuka abavyeyi badashobora kumurera. Inkuru ya nyuma y'ano makuru irima ryo mu myonga ngo ryatanguye mu ntara ya Rumonge bicikizwa n'umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri yo ntara Jean-Marie Congera amenyesha ko hambavu yo mu mwonga bahimiriza abene gihugu kurima twaturima two mu kigo twimetero 10 kuri 200. Jean-Marie Congera akavuga ko bagize n'amahirwe kubera umwavu wabashikiriye agasaba abene gihugu rero bakiri inyuma gukwakwanya irima ry'ici risa nk'iryatanguye ubwa mbere mu myiteguro twababwira yuko icambere murazi yuko karahara mu ruganda ntibacurana umwavu wose wari wasabwe n'abarimyi borozi mu ntara ya Rumonge twovuga ko uwo mwavu wose wamaze gushika 100%. Ubu naho rero abanyagihugu bari batanguye kuwihereza nubwo habaye kumanza kubarindiriza gatoya hama ica kabiri nuko turiko turahimiriza murazi yuko hariho leta nkozi yarategetse yuko kira muryango kira menage itegerezwa kurima akarima k'igikoni k'imetero 200 ku 10. Ivyo rero turiko turakorana n'abene gihugu tubahimiriza ndetse bamwe baza batanguye kubishira mu ngiro abandi bariko barakora n'amapipiniyere y'ibiterwa bijanye n'irima ry'ici turiko turabahimiriza kuvomera cyo twokwita irrigation collinaire na cyane cyane ko mu ntara yacu ya Rumonge atamiyonga ihari cyo tubahimiriza gukoresha inzuzi zica mu ntara yacu kugira ngo bavomere imirima yabo no gukoresha n'utugezi duto duca ku mitumba kugira ngo batuvomereze imirima yabo. Ivyo rero abene gihugu barabifashe nka nkama ku maraporo turiko turaronka turabona yuko bariko barabikora ndetse tukaya tubahimiriza no kubandanya borora twatungwa duto twovuga nk'inkwavu n'inkoko kugira ngo amasabonetse baze barayakoresha mwiri mirima yabo kugira ngo imirima yabo ibone twotera kamuri abene gihugu bo mu ntara yacu ya Rumonge bariko barakwega amaguru gushikira abandi aho bageze kugira ngo twese tujanire na hamwe ku murindi w'iterambere atawusigaye inyuma. Ni kuri nkuru ijanye n'uburimyi n'ubworozi turangiza ko n'amakuru twe twabateguriye ariko mudukunde badufatiye mu nzira tutse bikuru byari biyagize. Umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye watunganije kuva kuri uyu wa gatatu amasengesho y'imisi 4 yo gushimira Imana mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'imyaka 3 irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu. Ayo masengesho yakaba yabereye kuri Paroisse Marambya ni muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Inkuka y'imisa ikaba ari yaherejwe n'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimibusa mwavyumvise.
ayo masengesho rero nyuma y'umutaga akaba yaciye abandaniza ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Maramvya navyo nyene mwavyumvise. Inama nshingamateka irongowe n'umukuru wayo Daniel Jase Ndabirabe yakoranye kuri uyu wa gatatu kugira ngo yige impinyanyuro yongere izemeze izo mpinyanyuro zikaba zarungitswe n'inama nkenguzamateka ku bijanye n'amahera leta izokoreshwa mu mwaka izokoresha mu myaka 2023 n'umwaka 2024 muri izo mpinyanyuro zimwe zemejwe zinazo zirasubizwa inyuma. Abarundi bari hanze ngo bokumvirizwa kuko ngo bashobora gutanga ivyiyumviro vyotuma imbono y'umukuru w'igihugu yuko Burundi azoba ari igihugu gitunze mu mwaka 2060 ishika mu ngiro.